Turabaramukije bakunzi b'imbonesha kure BTV muriko muradukurikirana. Uyu ni umwanya mwiza wo gukurikirana amakuru mu Kirundi twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye icese amahinguriro 3 n'ikigwati ca kijambere. Nayo uruhara rw'abagabo mu gutsimbataza agateka k'umugore ruracari ruto cane hano mu Burundi. Amakuru saya gusa idonido mu kanya. Turasubiye kwa ikaze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye icese amahinguriro 3 n'ikigwati ca kijambere kuri uno wa 31 Ntwarante 2023. Ayo mahinguriro akaba akora ivyuma, umunyu n'imifuko. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper niyo nkuru. Kuri uno wa 31 Ntwarante umwaka wa 2023, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye amahinguriro 3 n'ikigwati ca kijambere. Evariste Ndayishimiye yatanguye kugurura ihinguriro rikora ivyuma vyo kubaka bita Fera Beton riri mu Maramvya muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Muri iryo hinguriro abarirongoye bakaba bamutembereje bamwereka ingene bakora n'ivyo bakora. Inyuma yaho umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese ikigwati ca kijambere kiri muri quartier Miroir ya zone Buterere ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Umwe mu bazanye uwo mugambi akaba yabwiye umukuru w'igihugu yuko iyo ari intango bagiye kubandanya bubaka ivyo bigwati n'ahandi. Avuye aho muri Miroir, Evariste Ndayishimiye yaciye aja kugurura icese ihinguriro ry'umunyu JBS Salt riri muri quartier y'Icenda muri zone Ngagara ya komine Ntahangwa naho nyene ni mu gisagara ca Bujumbura. Abarongoye iryo hinguriro rikora umunyu bakaba bamweretse ingene bakora. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yuguruye kandi cese ihinguriro Itrapak rikora imifuko itekerwamwo ibintu bitandukanye bigizwe n'umunyu, ifarine, isukare, umwavu wa kijambere n'ibindi vyinshi. Naho nyene bamutembereje bamwereka ingene bakora n'ivyo bakora. Uruhara rw'abagabo mu gutsimbataza agateka k'umugore ruracari ruto cane. Vyavugiwe mu kiyago co kurabira hamwe uruhara rw'umugabo mu gutsimbataza agateka k'umugore kuwa 30 Ntwarante. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper niyo nkuru. Impinga iracari ndende mu bijanye n'uruhara rw'umugabo mu gutsimbataza agateka k'umugore. Vyavuzwe na Vyamungu Patrick yiga mu gisata ca master hari mu kiyago co kurabira hamwe uruhara rw'umugabo mu gutsimbataza agateka k'umugore cabaye kuri uno wa 30 Ntwarante. Dufatiye ku mugabo wa ruguru hagati mu gihugu canke abagabo bamwe bize canke bateye imbere novuga canke abagabo bari muri mashira hamwe, twabonye hose yuko intambamyi kiri nini. Dufatiye twabonye yuko umugabo wo hagati mu gihugu atubahiriza neza agateka k'umukenyezi. Mwabonye yuko nk'akarorero n'ibiharagi kugira ngo bitekwe bisaba yuko umugore abanza kuja gukoma amashi akabaza umugabo tubona hotekwa ingana gute. Mwabonye yuko indimo zunguka nk'indimo z'ikawa, ibipimo vy'ibitoki, ibipimo vy'icayi, ibintu byose bizimvye ku isoko yuko umugabo ariwe akibifisemwo uruhara. Umugore kumbure afise ijambo ari mu gihe cirengarenga ibijumbo naho nyene ngero vyaduze murana ko akiri ingorane. Mu bijanye n'agateka k'abagore, abagabo bari bakwiye kumenya ko umugore adateye imbere n'umugabo adatera imbere, gutyo n'urugo ntiruheza ngo rutere imbere. Uruhara ntangere umugabo afise ni ukubanza akaraba urugo rwiwe, akaraba ikibano ciwe, hanyuma agasabwa ko binyigisho na cane cane ku bagabo
kubera ari amashirahamwe menshi aharanira agateka k'abakenyezi ugasanga mugabo n'abakenyezi ubwabo bariko baharanira agateka kabo. Uruhara rwa mbere novuga nuko umugabo yokumva yuko umugore adateye imbere nawe nyine ntateye imbere. Ico kiyago co kurabira hamwe uruhara rw'umugabo mu gutsimbataza agateka k'umugore kikaba categuwe n'abiga mu gisata ca master, kikaba catumiwemwo abo mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu, abigisha ba kaminuza n'abandi batandukanye. Mu vyasabwe harimwo ko hojaho igisata kijejwe gukurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agateka k'abagore. Igihano kijanye n'umuyobozi yashurashuje umunyeshure gihinduka bivanye n'uburyo ico caha cakozwemwo n'imyaka y'uwakorewe ico caha, bikavugwa n'umushingwamanza Ildefonse Congera. Tumukurikire. Mu gihe ari umurezi yashurashuje umwana afise imyaka hagati y'imyaka 15 na 18, imyaka y'igifungo ni imyaka iri hagati ya 10 na 25 hamwe n'ihadabu y'amafaranga 50 gushika ku bijana. Aha rero ni mu gihe naho wakoze icyo cyaha yovuga yuko bari bavyumvikanye si imyaka 15 gushika ku myaka 18, uwo ufatira yuko umwana atari afite imyaka kugira yuko ari mu hakizi. Ibihano biragananye binini cyane. Dufate nko mu gihe umwana yafashwe ku ngufu ari umwana afite imyaka ari hagati ya 12 na 15, ico gihano kiva ku myaka 20 gushika kuri 30 n'ihadabu y'amafaranga 100 gushika kuri 500. Hanyuma amategeko ntiyaretse guhana n'ubiharije abasambanya abana batarakuza n'imyaka 12. Umwana atarakuza imyaka 12 hoho gupfungwa ubuzima bwawe bwose. Rero nkabikoza ku ubuzima bwawe bwose no bitatekereje. Numva ko bigenda bigawa ibihano bigenda biduga bigaye n'imyaka wakorewe icyo cyaha isi. Ibyo ari byo byose umunyeshuri wese acambara uniforme y'ishure naho yafite imyaka 40 agomba yitwa atarakuza imyaka byo bishobora yuko ari umwana akuze. Rero abakiri bihabwa indero n'abigisha. Mu gihe rero yashobashije hanyuma uwamushobashije akamenyekana aramukorera dosiye hanyuma akaruka mu gutunganya. Rero birashika aho umwana muca bamurikamugira ishure bakamwirukana, ariko ngaha akagateka kiwe kaba kubahiriza. Ariko kenshi na kenshi bakunze kubigira kugira ngo uwo mwana bamukure mu gitetego cy'abandi bana ko imenyekanye ku ishure n'ahandi n'abandi bana bamutekeka bakamuvuga ko amajambo menshi kugira ngo barafunga uwo mwana ivyo bintu bimere nk'uko bebe nibagirwa kuri rya shure yarayiga kuko niyo kwigira itekanye bavuga ati je nasambanije n'abana bose barabizi. Ahubwo je novuga nti kugira ngo mukingire bikomeye ahubwo uwo mwana yohava asabirwa n'iri shure kugira ngo kuri ya shure yakorerwa ko yamahane aje ku yindi shure yo biri hafi yaho kugira kugira ngo bibandaye mu gatatu ko neza n'ibyo bitekanye. Mu gihe naho bishitse uwo mwana agacasamira icyo gihe iyo ni nayo n'inyongereza cy'ibitanga. Muri icyo gihe umwana ashobora kwiga afise bacamurunga kugira ngo kuko umuntu afise indamunazi honyine ko afise amagara make, afise amagara make rero bwa buzima bw'ishuri tuzi ko ari ubuzima bugoye. Bacamubwira bati kugira niyo ntabikoroka ahubwo mubanze uragenda mugira iyo nditware neza umwana umubyare hanyuma niyo mubyare uzogafatishije ko ndaza bahinze ko cyabe hari no kugateka k'umwana yataye kandi gahanga. Rero mu gihe umuntu aba yamutwaje nayo yamenyekanye uwo mwana canke abavyeyi b'uwo mwana canke undi muntu wese abona yuko bikoze ko tutibagiye n'inyamirama canke ushikiriza amanza bavuga ko tutasene canke amashirahamwe ajyanye agateka k'abana ashobora gusaba yuko uwo mwana yashobora
ku ngufu uwamugirije akurikiranwa hamwe uwo munyeshuri naho avyaye yuko umwe yamutekereza ku ngufu amuha ibirezi byo kurera umwana umuvyaye kuba amateka atekanye avyaye umwana yamuhije umwana akenera igihise cyane uri nyina ariko muri icyo gihe kihaga na se wita yuko ari se hatirengeje uburyo umwana we yaratutse. N'ibijanye n'imyidagaduro abaririmbyi bagiye gukarihirizwa ubumenyi bubafasha guhinyanyura umuziki bivugwa na Nkunzimana Gloria umuyobozi w'ikigo Visage Artistique du Burundi mu kiganiro cahuje abakenyezi bakorera mu gisata c'imico kama. Twemeje gufasha umuhinga w'umunyamuziki twebwe muri Visage Artistique du Burundi niwe tuzofasha kugira ngo turabe yuko yoshobora muri kazoza kuzotungwa n'ibikorwa vyiwe akora kuko kenshi baravuga yuko basanga badashobora gutungwa n'ivyo bikorwa baba bakora. Rero mu byo tufasha cyane turafasha kugira ngo nawe atere intambwe azoshobore gutungwa n'ivyo bikorwa n'uwo mwuga wiwe. Rero mu mfunyapfunyo ivyo bikorwa byo gufasha uwo muririmbyi dukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro. Tuzofasha n'ubu tuza twaratanguye kugira ngo abaririmbyi baronke ibibanza hamwe n'ibikoresho bibafasha guhinyanyura neza umuziki wabo. Studio d'enregistrement mu minsi mikeyi turayiteze ko ishobora kudushikira, tuza twarayitumyeko abifuza kuzoza barakoresha iyo studio d'enregistrement bashaka kudushikira tukavugana neza ingene izobikora. Izo biri ngaha muri iki kibanza nyene cakuziko izo bije gushikira umuririmbyi kugira ngo ashobore kuzarahinyanyura umuziki wiwe, ashobore kuronka salle de répétition ari nk'ufise igiteramo canke ugomba gusohora indirimbo yiwe. Ariko rero hanini tukaba tuzohimiriza n'ubu duhimiriza abaririmbyi ko boza barasohora indirimbo zirimwo akaranga nyene kuremesha amahoro, kubana mu mahoro, eka nyene ibijanye n'imibano myiza vyose. Ubugira kabiri ico cambere muze ni studio d'enregistrement tuzozana badufasha umuririmbyi. Ikigira kabiri kijanye no gukarihiriza ubwenge abaririmbyi kuko hari igihe usanga bazi kuririmba mugo ugasanga nko mu gukoresha ivyuma hari akabasoba canke agakoresha icuma mbwa mu kuririmba ugasanga mu majwi hari bimusoba. Ivyo rero tutwarana bitanguye duheruka guheza formation sur les théories de la musique en général. Abashoboye kuyizamwo bavuze ko yabagira akamaro kadasanzwe kuko kenshi basanga ngo banaririmba mugabo batoshobora neza kumenya mu manota ivyo baririmba. Rero ishobora kihungukiye kandi n'ubu tuzobandanya. Hariho irindi hugurwa canke ko gukaririza ubwenge gutegekanijwe muri uyu mwaka nyene. Muzoze murakurikirana imbuga zacu ngurukana bumenyi amahiganwa abatunganijwe ku isi yose bakagira bati abaririmbyi muri tabirira higanwa ama festival ama concert abera mu Burundi canke ibintu bijanye n'andi mahugurwa tutibagiye n'ibintu n'uburyo bwo gushikira abaririmbyi. Abantu nk'abanyamitahe bahamagariye abaririmbyi kuza kugira ngo babahe uburyo bwo guteza imbere ibikorwa vyayo. Site yayo ni vamuzika.bi yoyo iza iri kwirakora uyigiye ko arashaka kubona ibitari bike kuri yo portail d'opportunité nyene n'umuririmbyi yifuza ko ibikorwa vyo vyomenyekana araheza akabituzanira tukabisha kuri yo portail d'opportunité kugira umuntu wari we wese ayigiye ko ashobore kumumenya amenye ivyiwe. Ari nk'ugize ati ndakeneye umukenyezi yofasha muri ibi amenya ati ndamufise aho ndaba ngaca ndamubona ibikorwa ntibigumbe mu rufuri no kumenyekanisha ibikorwa vyanyu namwe bwe mukongera mukamenya ibikorwa biko biraba hirya no hino ku isi eka mbere no mu Burundi. Ubugira kane hari hico twokwita nk'ihiganwa. Tuzotunganya amahiganwa muri ukwezi kwa kane nyene buca dutangura hirya yejo muzobona ikibahamagarira kuzana ibikorwa vyanyu kugira muhiganwe n'abandi. Turasavye dushimitse abakenyezi kuri buze muhabe muvyitabire kuko murashoboye guhiganwa murabishoboye kandi murashoboye no gutsinda. Rero ico gikorwa cyo guhiganwa citwa Vamuzika Awards aho umuririmbyi abaririmbyi bazorusha abandi bazoronka ubwanuke butandukanye harimwo no kubarungika mu mahanga ico duca twita mobilité pour les échanges culturels. Harimo no kubarungika mu mahanga bazoba bashoboye kurusha abandi kubasohorera indirimbo ku buntu n'ibindi bitandukanye. Abazoza muri iryo higanwa tuzogenda tubibamenyesha. Rero tubabwira ari mwabona ubwo butumire buhamagara kuza guhiganwa muze mutwitabe. Ubwa nyuma
ikindi dukora cyane ni iki cyo gutunganya ibiganiro bisa n'ikiganiro turimo no munsi panel talk canke meet up des artistes. Aho naho tuba duhaye akaryo abanyamuziki batandukanye kugira ngo bahure hagati yabo bashobore kuganira ku bibazo bimwe bimwe bibahanze, canke tugahuza abaririmbyi bagahura n'abanyamitahe bagashobora kuganira. Ikindi gihe naho tugahuza abaririmbyi nyene nabo abanyamitahe n'inzego za leta zidutwara. Rero ico gihe bigafasha yuko nk'ibibazo vya biri mu baririmbyi bimenyekana, tukazaheza tukazotorera inyishu hamwe. Dufashe bitandukanye samajwi gusa. Mbere barakunze kuvuga sinzi ko ari byo ngira sivyo ko abakenyezi bakunda guhurumbira kuririmba gusumba nk'ibindi byo kuvuza gitari, kuvuza piano, ariko twebwe duhamagarira abakenyezi kwitabira ubwo buhinga bwose kandi tubashigikira muri ubwo buhinga bwose, ahubwo bareza bagatahura ibyo baririmba bagashobora kubisigura mu bundi buryo ku buryo ahubwo nabo bibaha n'ububasha bwo gushobora kuvyigisha. Gutyo rero ryahangiro twava two turarondera bigaheza bikababera akazi, kuko kwigisha usanga ari ibintu bizwi n'abantu bake bagaheza bakavyigisha hirya no hino. Nk'ubu naho tutararonka irya studio d'enregistrement, ari nk'umuririmbyi yifuza gusohora indirimbo araza, turafise ababijejwe abazokorera muri iyo studio, barafise ivyima bikeyi basanzwe bafise n'ubuhinga, bakamufasha bakamuyobora bakamubwira ati aha wohindura uku aha wogira gutya, naho tobasohoreye ngako tutaronka iyo studio baramufasha gushika aho agera kuri urwo rugero rwo gushobora gusohora indirimbo yiwe imeze neza yafashijwe ngaho muri Visage du Burundi. Turangirize amakuru twabateguriye n'ayavugwa mu nkino twateguriwe na Ingabire Jules Boris. Mu mpera zino ndwi haza kuba ariko haraba inkino zo ku ndwi igira iya 18 mu higanwa rya Limited Women's League, akaba ari inkino za nyuma muri iryo higanwa. Inkino zitezwe cyane akaba ari inkino zohuza umugwi wa Lyon ndetse na Fofila PF ku munsi w'Imana ku kibuga Urunani, azoba ari igihe cy'isaha 3 z'umurango, ndetse ku rundi ruhande umugwi wa Bon Avenir ku kibuga Umuco ku munsi w'Imana nyene igihe cy'isaha 3 z'umurango wakire umugwi wa Buja Queens. Iyo migwi yose ibiri ya Fofila PF ndetse na Buja Queens akaba harimo umugwi umwe uzotahukana igikombe ca Limited Women's League, kuko umugwi umwe uri mu kibanza ca mbere uwundi ukaba mu kibanza ca kabiri. Umugwi wa Buja Queens ukaba uri mu kibanza ca mbere n'amanota 45, Fofila PF ikaba mu kibanza ca kabiri n'amanota 48. Nkuko byavuzwe n'usanzwe arongo ishe muri mupira wa tennis mu Burundi Gilbert Nibigirigwe, Uburundi buzokwakira ihiganwa rya W25 W25 mu rurimi rw'icongereza. Sada Nahimana asanzwe ari umukinyi mpuzamakungu muri urwo rukino rwa tennis w'umurundi, aritezwe cyane mu mpera zino ndwi mu kugurura iryo higanwa rizobera hano mu gihugu cyacu Burundi, hano mu gisagara ca Bujumbura. Twabwira yuko iryo higanwa rizobera ku kibuga ca Entente Sportive c'Ubujumbura guhera igenekerezo rya 3 gushika ku igenekerezo rya 16 tamukiza uno mwaka. Umukinyi Ndayishimiye Yusufu Nyange nyuma yo gukomerekera mu rukino umugwi wa Nice watsinze umugwi wa Sheriff Tirasport ibitsindo 3-1 mu gice c'8 gishira icanyuma muri UEFA Europa Conference League. Ndayishimiye Yusufu Nyange yasubiye kugaragara mu myimenyerezo ari kumwe n'umugwi we wa Nice. Mu kiganiro Didier Digard umumenyereza wiwe yatanze kubamenyesha makuru kuri wa gatanu, yamenyesheje ko Ndayishimiye Nyange yagarutse mu myimenyerezo, yamenyesheje ko bitari byoroshe kumara iminsi batamufise mu kibuga. Nyange ashobora gusubira kuboneka mu rukino umugwi wa Nice uzotana mu mitwe n'umugwi wa Angers kuri uyu w'Imana. Mu gihugu c'Ubwongereza mu mpera zino ndwi bibaza ko bariko barakina iganwa rya England Premier League, abaza ko bageze ku ndwi igira ya 29. Rumwe mu nkino zitezwe cyane n'abakunzi b'umupira w'amaguru akaba urukino ruzohuza umugwi wa Manchester City Etihad Stadium wakira umugwi wa Liverpool Football Club. Azoba ari ku munsi w'ejo igihe cy'isaha 7 z'umurango n'iminota 30. Icegera c'umukuru w'umugwi wa FC Barcelone Rafa Just yamenyesheje yuko umugwi wa FC Barcelone urashaka Lionel Messi kugaruka mu mugwi wa FC Barcelone, mu gihe umugwi wa Paris Saint-Germain utokongereza amasezerano ya Lionel Messi hamwe yohera mu mpera z'ukwa gatandatu uno mwaka. Umumenyereza w'umufaransa Hervé Renard yaramenyereza umugwi nserukiragihugu ca Arabia Saoudite, niwe agiye kumenyereza umugwi nserukiragihugu c'Ufaransa ku ruhande rw'abigeme, akaba azomenyereza uwo mugwi gushika mu mwaka wa 2024. Abenshi bakibukira kuri Hervé Renard mu gutsinda umugwi wa Argentine ibitsindo 2-1 mu rukino rwa mbere rw'igikombe c'isi 2022. Ni kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye icese amahinguriro 3 n'ikigwati ca kijambere kuri uno wa 31 ntwarante. Nayo uruhara rw'abagabo mu gutsimbataza agateka k'umugore ruracari ruto cane mu Burundi. Turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, dushimire abadufashije kuyatororokanya, dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma n'uwarayahagarikiye, mubandanye mugira ibihe vyiza.